niyo Mutabazi agomba kwereka yuko yo kwigura Gisekedi kandi bigaragara neza yuko aho ubutunzi bw'umuntu buri niyo umutima uri yo kwihakana u Rwanda gute se ari umufonctionnaire w'u Rwanda akaba n'umushefu do quartier akagura y'amazu muri umuna wose reje ni umufonctionnaire wa leta akora muri justice y'u Rwanda yo kwihakana ko atahuriye n'u Rwanda gute ejo birashoboka yogira icyo bapfa basi mugabo agahora Kongo nta jambo ribi akwiye kuvuga ku Rwanda twe mu kirundi bakavuga ati ntuzu hirahire ngo ucire ku biganza byakugaburiye Kongo afite deni afite u Rwanda n'imiburire abuze carumarira ndiyo ruvuga nabi kuko wewe rwaramugaburiye kuko no mukuva mu Rwanda agenda muri Ethiopia ntiyagiye ahunga ubutegetsi yagiye gushakisha nk'abandi yamayira yo kuja muri Amerika ariko Rwanda ntacyo rwamugize abantu baravugira icyo bapfa ku umunsi ncaye umwaka uzacaye n'ubyari mugabo umuntu yagutunze akakugaburira uhagwara akakuvuza akakurindira umutekano akaguha amaramuko baba bibango ndatango ndiko mvuga kubera ngo nahinduwe nakunze u Rwanda ndiko mvuga konguru ubwo murabidusigurira turi mu gihe mu burero mwatanze mwaratubwiye ati haro namwe mu mabanga yaba ya gisirikare canke aho ya politiki usanga Kongoro yashize ku mugaragaro asanga yanditse kuri Twitter ega vyo no kwita imbere nakora ibimura bene bya bintu byo kwereka abantu hari abantu bawambonye ba mativi ikintu cyose gisokorotse agomba kucitirirwa muga muri ya ntumbe ugomba kwenteresa shebuja avuga ati urabona je suis touchatu je mu madomene yose nije nseruka ningo urabona ko hose ndahakurabira c'est faux akabigira wanashaka kugaye uzutinya abantu umutima wururutse ugafatana n'inda nibabe cyangwa abantu benshi bahora bambwira ngo urumva yo bavuze ibyo bantu ko nguruda cyaruda wanje nguruda yewe bira sympatique ukwirira njya guza mugabo ibintu byuko ubu muhemu umutima ukururuka ugafatana n'inda ukabona yuko uhindukira gatuka umuntu yakugaburiye umuntu yaguhaye indaro umuntu yagutunze umuntu yagufashije ibinakiriye ni ukuri Kongoro kwiriba to ku Rwanda cyaka ruvuga nabi swat n'ibintu bibiri ni gihemu canke duha makuru nta bindi abanyamurenge ugiye kubiraba ukaraba n'urugendo rwa bibogobogo ukaraba n'ibindi byinshi Kongoro amaze gukora uravye imyaka ibiri amaze ari chargé de mission urabona yuko Kongoro hari ico communauté y'abanyamurenge amaze kwifasha wewe uri mu bantu bajanye mu bibogobogo wabonye abanyamurenge bamwakiriye gute bene wa baramushuhiye baramushimiye none yaba ari umuntu afise cyabamariye ntibare gusasa ibitenge bakavuga ati umwana wacu yaje niki niko vyagenze none nije gituma ngomba kubwira abantu je ntacyo dupfa na Kongoro umugabo wose sindi puru yuko abantu babandanya bapfa bazira ubusa ntari abantu bashobora gufata bakakoresha position bafise mu gutabara bene wabo kubwira bari abantu mu bibogobogo yuko wewe wagiye ari wewe uzoja waguze drone zo kuja kubamara uri kuvuga yuko ari bamariye imiryango kandi wajaye na yakutumba ivyo bapfuye nabo n'ibyo bakwe ntibaravyibagira sinzi ko naravye kuri kamera yiwanyu umuntu w'umutama w'umunyamurenge yahagarutse arabwira ujya mugabo n'imbere yakutumba ati ntidusavye amahoro Kongo ntidusavye amahoro abandi tuyagusavye wewe yakutumba tupe amande uravye ujya mutama ko yarameze yari yuzuye umubabaro yuzuye intuze byahaswe gato ngo amufate mu kaniko vuga ati ndakwitako ntawuzi ibyo ari karibuka hajya sivyo none habaye sida agatora nk'umupanga ashaka gufata nk'inkona agakubita yakutumba sivyo hari gushaka kurikiriki amaraso ngiye guseseka yagutumba mayimayi ntibari kurasa abantu none amaraso yo kubatsesetse ntiye kubasesetse kubera iyo maradresse yantuze ya Kongoro ntiyari kujana abantu hari nk'abajya yari kubanza agategura imitima
akababwira ati naka ibyo yakoze turabizi, ibi n'ibi na biriya tuvyirengaza muga turakeneye amahoro uyu munsi, kandi amahoro dukeneye yakutuma numwe mu bagiteri bayo mahoro, sibyo? Muri ico gihe bitagenze gutyo bakamubona gutyo, hega bari kuvuga ati nikindi gitero kiduteye, hakabaho kwivuna. None yo nkujya Mutama agurukira kwizoso yagutuma akamushinga kwa menyo, sibyo? Ko bajya abantu batunze ntabazo no kuzikura amahembo bize, hega umuguguna umutsi w'izozi agahorera canka akamukubitira canka akamukubita ibuye, hari gucakurikira iki? Iyo insida ari kuja kugatwa kandi yari yagize sivyo, je ndacyabihagazeho sivyo, kandi kubwira abantu ati muteza kwemera je ndababwiye cyangwa ndabapfunga, ndasiga ndabafunga. None wowe watumwe ku bantu, watumwe n'umukuru w'igihugu ati gewe ndabira abantu aho gushi kubaremesha, ubabwiye uti amakuba mwaciyemwo leta irayazi, umukuru w'igihugu yantumye kandi ndaca atari karakora kugira ngo arabe ko amahoro n'umutekano vyogaruka iwanyu, nizi ntambara abahungu banyu canke bana banyu bariko baragwana, yaraje kugira muzivugane ko murabe ingene mwo kubaka Kongo muri kumwe. Kwene ko ari kuvuga ngo uzoshija kubarasa, bariko bakoza ati bene wacu bari mu hari haruguru ntuze Bibogobogo Minembwe mu Minembwe, ati ho twumva iki niki igenyesho yatanze se yari ikwiye kuvuga yuko yaguze ugiye kugura amadrone yo kubamara, mu gihe ugiye kumara n'abahungu abo muri kumwe n'abishwa babo, hariyo bayinasenge, hariyo base wabo, hariyo abantu bose. None uyo message yihumure ujanye umukuru w'igihugu yakurumikanye niyo ntukonfirme yuko genocide finalement y'abariko abo bariko barabagogwagaye nkajya tuvuge ko Kongoro kuva ashitse muri presidence Kinshasa atagitahura bimwe mu bibazo by'abanyamurenge. Boss nibaza nkuko yabitahura ntiyokora kujya kuko ntuzegaye twe dufise ukuntu tuvuga ibintu wanashaka abanyamurenge bamwe tutavyumva kumwe kubera impamvu ziriya, muga nta muntu numwe ari puru yuko abantu bapfa, mu gihe hariho umuhezi uko bashobora kudapfa bivanye na position cyangwa ikibanza umuntu afise cyotuma politiki yaho hantu hinduka. Ico kintu nta numwe abwishaka. Rero kubona Kongora abantu bagoma bapfa adashobora gukomvenka umuntu numwe muri twigwaneho, ntashobora gukomvenka umuntu numwe wo muri Gumino. Kongoro no munsi nta nama atanga mu Tugara, nta nama atanga mu Bifobagana. Kongoro no munsi ugiye kuraba niyihe population canke ni ruhe ruhande rumwumva n'uruwe rumwemera rumwemera n'uwo. None we ngomba kuja gutuma umuntu ku bantu ndi nka president, notuma umuntu batumva batemera, cye notuma umuntu basanzwe bazi yuko icyo avuze bagitega amatwi kandi bakumva kivuzwe n'umuntu wabo. Uravye akagaragara bitani yaduye, Kongoro ni yaduye, Ibifobagana ni yaduye, ukimvira uti no munsi none Kongoro kuvuga yuko ariwe yozejwe ibibazo by'abanyamurenge byo kunda guta mu banyamurenge bari Kinshasa ninde bari kumwe? Ntari kumwe na ba Masunzu, sibyo? Ba General Masunzu igihe yazi Burundi bwa mbere aje kuvuga ngo aje gukorana kurondera mitualite y'abanyamurenge bari ngaha, yazaye na General Gasita umwe birukana bakanka ngaha kumwakira ngaha, se bazananye mu Nyakabiga. Yego se abagabo bamwitavye banganike ko bamwitavye mu kumba kimetero 3 kuri 2 abantu bangahe uti bari kurusha mu nyuma akabagafata akabaha vendora mwume ngo ninduhuro canke ngo nagafanta ntuze president ngo yamurungikanye kuso gutukisha n'umukuru w'igihugu. Yeske ikintu bayazeho nabo bakiya bari kumwe hari ico bamwemereye, hagenda tero bwo abantu bavuga ati utumvye nakubwira ndagufunga rero gufungisha Kongoro ndabisubiremo, si watwaye bajya abana bishikanye bavuye mu ntambara bakavuga ati twe intambara turayihebye nzo kurasa ingabo za Kongo kandi ari gucacu, babaye komve kubera babaye approche par base bakiyana na bayijene
kongoro yabonye nk'igihembo yoheba cyane motivation yobaha ari uko yoca basamira mu kira akaja kubapfungira ikicasa kure abavyeyi babo kure y'ubwoko bw'iwabo none nico kintu abona yuko uyu mugabo nubwo yita umunyamurenge wacu arose ikinogo batwiciramwo twese yokidushiramo tugapfa nico kizera takaza ntaje kuraba je bahagaze n'umukongomani je zezindi n'umunyamurenge sibyo taje duhurira ko nawe jewe ndefanda ivy'iwanje nka defanda ivy'iwacu umugabo ugombye kuza kugura ngo tuvanga jewe ndakubiza ukuri je mu buzima sinzi kubesha